Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane. Turaza kugaruka ku makuru avurwa mu Burundi ndetse turuze no kubabwira ku makuru avugwa mu gihugu c'u Rwanda. Mu ngingo nkuru zano makuru turaza kubabwira inkuru iriko iragarukwako cane. Umukuru w'igihugu ntazohembwa umushahara w'ukwezi ndetse na Gervas Ndirakobuca n'abandi bategetsi. Vyoba ari ukubera iki? Turaza kubigarukako muri ano makuru twabiteguye turabe kizotuma umushahara w'ukwezi wa Perezida Ndayishimiye ndetse na Gervas Ndirakobuca batazohembwa. Turaza kubigarukako, ivyo vyose bikaba vyatangajwe kuri uno musi kw'igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Mu makuru avugwa mu gihugu c'u Rwanda hari inkuru iriko iravugwa cane, ni inkuru y'igisasu catewe mu gisagara ca Kigali. Kugeza ubu ni igisasu cyaturitse hariya mu murenge wa Murigikiro nk'uko bari twabibabwiye. Ico gisasu coba catewe na bande? Ese abajejwe umutekano mu Rwanda batangaza iki? Turaza kubikurikira muri ano makuru navyo twabiteguye. Hari n'ayandi makuru atandukanye ariko aragarukwako cane hirya nino mu bimenyesha makuru ndetse n'ariko aragarukwako, yose ndagenda ndayagushikiriza mu buryo buramvuye. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere n'amakuru tuba twatorejwe n'umurwa w'abamenyesha makuru bacu bakorera hirya nino bakayaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza mu buryo bw'itonido. Ano makuru yacu tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye n'abandi bategetsi ntabwo bazohembwa umushahara w'ukwezi. Ivyo bikaba vyavugiwe i Gitega. Umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abandi barongozi bo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu hamwe n'abikorera utwabo kuri uno wa 9 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 bakoreye ibikorwa rusangi ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Hariko hubakwa inyubakwa ibereye ijisho izokorerwamwo umukuru w'igihugu. Ikirimba c'umukuru w'igihugu ujejwe gukurikirana ibikorwa vy'iyo nyubakwa akaba yamenyesheje ko ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa bizomara ikiringo c'amezi 16. Ibikorwa muri aya mezi 6 yonyene yaheze bitanguye ngo bigeze ku bice 48%. Inahaza Jiri n'umuhinga mu gucapa ivy'inyubako akaba n'umwe mu bacapuye iyo nyubakwa, akaba yashimiye umukuru w'igihugu ku gaciro ariko arahawe ugwaruka kurwizera mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu, agasaba n'abandi kwizera urwaruka rw'u Burundi mu masoko batanga gutyo igihugu giheze gitezwe imbere n'abaco. Akaba yamenyesheje ko urwaruka rw'u Burundi rushoboye, icari kibuze ari ukwizerwa, ati reka ivyacu vyubakwe n'abarundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yamenyesheje ko iyo nyubakwa yubatswe i Gitega atari kubw'ubusa, ngo intara ya Gitega yamwe ari umugwa mukuru w'u Burundi, ikaba ari nayo ntara Rugamba yarangirijemwo urugamba. Iyo ntara ica ibamwo abarundi bo mu miryango yose, aca asanga Gitega niho hari imana y'abarundi. Mu mana za Mugera Gitega ngo ni ku rubumbiro nk'uko bivurwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero akaba yashimye ibikorwa ugwaruka ruriko rurangura kuri iyo nyubakwa, akanarukeza ku bikorwa muri aya mezi 6 bamaze gukora kuri iyo nyubakwa. Muri ivyo bikorwa rero niho abategetsi batandukanye bavuze ko batazohembwa umushahara w'ukwezi. N'abandi bategetsi barimwo abashikiranganje hamwe n'abakora mu nzego zitandukanye za leta nabo nyene bakaba bemeye intererano zabo mu bikorwa vyo kubakwa ibiro vy'umukuru w'igihugu ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Benshi bakaba bemeye umushahara w'ukwezi hamwe n'ayandi ava mu bikorwa bizana amafaranga basanzwe bakora. Umukuru w'igihugu kizigenza w'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba yejeje kwemeza ko azotanga umushahara w'ukwezi kose, umuryango wiwe nawo uzotanga imiliyoni 10 mu ntumbero yo guterera ibikorwa vyo kubaka ibiro vy'umukuru w'igihugu biri ku kirimba i Gitega. Akaba yavyemereye mu bikorwa rusangi aho yari yifatanije n'abanyagihugu mu bikorwa vyo kubaka ibiro vy'umukuru w'igihugu kirimba kiri i Gitega. Akaba yanahamagariye n'abandi bategetsi guterera ivyo bikorwa. Nari nabikubwiye ko tuza gusimbira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda
tukababwira ku nkuru iriko irahavugwa cane, ni inkuru y'umutekano. Inkuru rero iriko iravugwa cane nuko hari abantu bateye grenade mu gisagara ca Kigali. Amakuru twabashije kumenya ndetse nk'uko vyanatangajwe n'ivyo mu nzego batangaza, ngira tubigaruke ko turabe abakoze iryo bara ndetse n'ico abajejwe umutekano batangaje. Abantu bataramenyekana bakaba baraye bateye grenade mu gisagara ca Kigali, Kagari ka Nyakabanda, ni mu mudugudu w'Indakemwa, bakaba bakomerekeje umwana muto w'umukobwa. Ivyo bikaba vyemejwe n'umwe mu banyagihugu babibonye ndetse n'umuvugizi wa polisi John Bosco Kabera. Umwe rero mu bavyiboneye akaba yavuze ko ari ibintu bibaye giturumbuka hamaze kuba inama y'umudugudu yo kwibuka, inyuma haza umuntu imvura irimo kugwa atera grenade aca abugwa irengero. Aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'Indakemwa mu kagari ka Nyakabanda. Byabaye ejo saa sita n'iminota nk'icumi, ubwo byabaye akavura kari karimo kagwa ngo batera grenade, ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye, hakomereka akana bakajyana kwa muganga. Amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho Queen Boy baba ariho abo bahitamo gutera iyo grenade? Ni ibintu byabayeho bitunguranye, ntababikekaga kuko ngira ngo hari hamaze kuba n'inama y'umudugudu niho wari wateraniye bibuka. None kugira ngo abantu b'umudugudu bateraniraho bibuka nyuma haterwe iyo grenade, byakiriwe gute n'abahaturiye? Abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu, urumva imvura yari irimo igwa. Uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza inizi saa. Polisi iracyashakisha kuva izo saa bikimara kuba, ariko ntabwo araboneka. Wowe utuye aho ngaho Kicukiro ni Boy, uhamaze imyaka myinshi, umutekano waho usanzwe ari mwiza muri rusange? Na ahantu maze imyaka 10 irenga imyaka 15, urumva na ahantu ntuye ko ntabwo mpatuye ndakodesha, ariko mpamaze igihe kirekire. Umutekano waho nta kibazo hari hafite, nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba, nta n'umuntu dukeka waho hafi, wenda niwe wabakoze ibyo bintu. Gusa polisi iracyakurikirana iperereza, nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera nawe akaba yemeje amakuru yitegwa ry'ico gisasu, akaba yavuze ko wagiteye kugeza ubu ataratabwa muri yompi, ariko ngo amatohoza arakomeje. Akaba yavuze ko ntawo kwemeza ko ico gisasu gifitaniye isano n'icunamo. Iki kiganiro rero kiramvuye, akaba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yakigiranye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Tumukurikire. Kugeza ubu ni igisasu cyaturitse hariya mu murenge wa Murigikiro nk'uko bari babwiye, gikekwa ko kiri mu bwoko bwa grenade. Nabyo iperereza ririmo gukorwa riraza kubyerekana. Kugeza ubu rero hakomeretse umwana ajya kwa muganga, umwana w'umukobwa w'imyaka 8. Ibindi iperereza rirakorwa rizerekana uko bimeze. Byabaye nyuma gato yuko habaho umuhango wo gutangiza icyunamo. Mu maperereza y'ibanze hari ikintu mwabonye bifitanye isano n'iki gihe cyo kwibuka? Ntawabihamya ko bifitanye isano, kubera ko iperereza rirakorwa, ariko no kubanza kureba ko icyo gisasu cyari cyo, kumenya uko byari bimeze. Iperereza byose nibyo rizabyerekana, ariko nta gihamya yuko byaba bijyanye n'ibintu byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma byatewe hari ku gisasu cyatewe ku manywa y'ihangu mu masaa 8 saa 9 nibwo cyaturiye. Yego, nabwo hari ku manywa, ku buryo abantu babikoze nta rengero ryabo kugeza aka kanya? Nta rengero. Ibyo byose bizagaragaza n'iperereza, ariko ibyo twakwemeza nicyo gisasu cyaturikiye hariya nta kindi tugategereza iperereza bizagaragaza. Ayo namwe mu makuru yaragezweho yavuga cane hirya nino yuba mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Abanywanyi bacu nipfuza kurajamo wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tubashikiriza, urafyonda kuri subscribe dushize ko inkuru ice gushikira mu ba mbere. Ibihe vyiza kuri byose, kuri mwese nivyo ndabipfurije.